nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nkuko twayandikiwe na Matayo mweranda. Nahazwa mukama. Muri rya minsi Petero yaregereye Yezu amubaza ati, mukama, mugenzanje ancumuye ko nzomurekurira kangahe? Gushika ku ndwi? Yezu nawe ati, sinkubwiye gushika ku ndwi, ariko kugeza kuri 70 ku ndwi. Nico gituma ubwami bw'ijuru busa n'umwami yagomba kwishyuza abasuku biwe, ngo abagitangura bamuzanira uwaramuheraniye amatarenta 10,000. Nyamusuku ngo buri cyo yishura, shebuja ategeka ko bamugurisha we n'umugore n'abana be n'utwo atunze twose, abe yishuye rero atyo ivyaheranye. Nyamusuku yikubita imbere yiwe amutakambira ati, mukama, ntenyenyera, nzokwishura ivyawe vyose. Shebuja rero bimutera ikigongwe, aramurekura amuhebeye n'umwenda yaramufitiye. Uwo musuku ngo ave hano ahura n'umwe muri bagenzi be amufitiye amadenari 100. Aca mugwa mu kaniga aramukamvya ati, ishura ivyo uheranye vyose. Uno nawe aca aramupfukamira aramutakambira ati, ntenyenyera, nzokwishura. Uwundi nawe aranka, mbere acaja kumushirisha mu ngoyi umwanya atarishura umwenda yariye. Bagenzi be babibone birababaza cane, baca baja kwiganira shebuja ivyabaye. Nawe aca aramuhamagaza amubwira ati, wa musuku w'inkozi y'ikibiwe, umwenda wose warumfitiye nawukurekuriye kuko wantakambiye. None weho ntube wagirira imbabazi mugenzawe nkuko nanje nazikugiriye? Nishavu n'akantu shebuja amurekurira k'abantu biwe baramuhuragura umwanya atarishura umwenda wiwe wose. Uko niko na data ahangamye mu ijuru azobagira nimutarekurira abandi bimwe bishemeye. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Igihe ceranda cikarema ni igihe cyo gusubira kuzirikana cane ku kigongwe c'Imana. Co gisa arico nogira nti umwizero w'ubukiriro bushitse, umwizero w'ubukiriro bw'amaho ku muntu. Ikigongwe c'Imana kukizirikana n'akaryo keza ko kwibuka yuko nubwo tugerageza kugendanira Imana, kuyikunda no kuyikorera, tubirangura nk'abantu bakigendera mu isi y'amagara make, bakigendera bonyene mu ntege nke, ugasanga urugendo rwabo nukugenda bagwa, ariko kandi bavyugwa n'imbabazi z'Imana, kugira ngo impera n'imperuka umuntu atebashika kwihangiro ryiza, gushika mu gihugu c'uburuhukiro. Bivuga yuko iki gihugu tukibamwo, ubuzima tukibamwo, n'urugendo rw'umuruho, muruho tugwana n'ububasha bubi bwinshi bw'umwijima bugomba gusahura imitima n'ubuzima bwacu, tukagwana n'ibintu vyinshi bishobora kutwadukamwo, mbere ugasanga turanagwana n'ibintu bijanye naho tubaye, igihe turimwo, ibidukikuje, ubuzima ingene buhari mu gwaruka rwacu tuba turiho. Ugasanga ari ibintu vyinshi umuntu agwana navyo, kubura adashoka amenya neza iyo bizanana, iyo bituruka. Ivyo vyose bigatuma rero umuntu ashobora gutsitara, agasanga yahushije intumbero y'Imana, yahushije ugushaka kw'Imana. Anaco gituma ku muntu agombye kuba mukuri, agombye kuba mu gitunganye, araheza akarondera kuba mukuri muri we n'imbere y'Imana, akita ikintu uko citwa, kuko kenshi
iyo tugeze kwiraba turibabarira, turiho insiguro z'igituma vyagenze uko. Mbere ugasanga uko kwibabarira si ukwiyakira neza, ni ukwisigura ko ataco, ko twebwe ari sawa abandi nibo babi. Mbere ugasanga nk'aya majambo y'Imana aho twumva nk'aha muri iki gisabisho ca Daniyeli asaba ikigongwe, ukamenga ntibituraba, ukumva umenga ni ibintu vyo muri hariya hirya harabaye, ukumva umenga ntibihura n'ico wewe urimwo uyu munsi. Iyo hagera gutanga ikigongwe, hanabaza kwihenda bakagira bati jewe nta bansi ifise, jewe bose n'abagenzi, nta muntu ashobora kubaho muri ubu buzima. Nubwo batuba bansi baba baguhigira, bagomba kuguhezayo ngo baguhambe mwivu, ntihabura uyu canke uriya usanga ibi mutavyumva kumwe, gasanga mbere muranashavuriranira, mukabikiranira n'akazigo ko guhakwa gukoreranira nabi, gasanga muri ko muravugana nabi, gasanga biragorana kurengeranira ivyo umuntu atsitaye, kwitsinda, ugasanga ntihabura utuntu abantu baguma batsitaranako. Na cane cane nk'abantu usanga bamarana umwanya munini w'ubuzima. Burya abantu bamarana umwanya munini w'ubuzima nibo banagwiza n'ivyo batsitaranako. Iyo tuvuze ijambo ry'ikigongwe c'Imana, ntitubone gusa ujya mwanya w'isakramento ry'ikigongwe tugenda kunama mw'ipenitensiya tugasaba imbabazi. Ujya n'umwanya ukomeye n'ivyo uheza ugaha uruhara Imana gukora mu bubasha bwayo, ariko bijya bivuga ubundi buzima bwose tuba twaraciyemo. Umenga n'ubuzima tuba twarabayemwo tuzanye hajya mu cemerezo. Sajya amajambo tuza kuvuga n'ubuzima bwose duteruye tukaza kuzingurira Imana, tukayereka tuti aha byaratunaniye, aha turumva yuko tudashobora kuhashika, tudashobojwe n'inguvu zivuye mu ijambo ryawe ry'ikigongwe, umvugira ko nkaronka ingoga nshasha, nkaronka ubushobozi burengeye ubushobozi bw'umuntu. Mu gisomwa ca mbere turabona ingene Daniyeli mu gusaba ikigongwe agisaba nk'umuntu ataciyugaraniye ko, nk'umuntu yibona mu gihe ciwe. Biragoye ingene two kwakira ikigongwe c'Imana tudakunda, nugira nti igihe cacu, tudakunda abantu bacu, tudakunda igihugu cacu. Tugire Kristo. Erega gukunda igihugu, gukunda aho Imana yadushize, gukunda ab'Imana yadusangije ubuzima mu gihe cacu turenganye muri ino si ibintu twigishwa n'umugambwe canke na perezida w'igihugu, patriotisme. Oya, ni ibintu bitugize. Muramaze kumva ingene ubucuti bw'Imana n'abantu buca ku gihugu. Hari abantu uyu munsi banka igihugu kuko perezida hari batamukunda, cyangwa umugambwe utwara batawukunda, bakumva umenga igihugu gisigaye ikintu kiri bizarre. Abandi nabo kuko aribo bagitwara, aribo bari mu bakirongoye, bakabona umenga baragikunda cyane gusumba abandi, ku buryo bozimanganya abo bibaza ko batagikunda. Aho niho hari uruhendo rwa shetani, kuko umwe wese navukira mu kirere, avuka ari ahantu Imana imuteretse. N'Imana mu kuza yinjiranye mu gihugu kinaka, ariko ikadutumirira ko tutakibamwo nk'abaciyugaraniyemwo, ahubwo nk'aho Imana yaduteretse kugira ngo ibandanye isesekaza umugisha n'umuhezagiro wayo kuri bose. Nta mwumva Azariya ariko arasaba ikigongwe, agisabira igihugu cyose, kumva yuko ibi bintu turimwo mu gihugu cacu ubigiramo uruhara, cyangwa uruhara rwiza cyangwa uruhara rubi. Nubwo kumbura rutoba ari uruhara ruhambaye nk'uyu cyangwa uriya afise ahantu ijambo rikomeye ry'inguvu nyinshi kugusumbya, mugabo twese
wamusanga ku rugero rucanke ruriya mu byo turimwo turabigiramo uruharuku canke kuriya. Uretse n'ivyo kumva uti ni igihugu c'abantu b'Imana, c'abana b'Imana, kukigira urukundo n'umwitwariko wo kugihamagara kw'imbabazi z'Imana, ni uburyo bwo gukunda koko vy'ukuri Imana idukunda nk'igihugu cayo, nk'igihugu cayo. Ige rero dusaba imbabazi, nico gituma ngira ngo ntibibatangaze mubona nko ngaha muri Radio Maria amasaha y'icenda ari amasaha adasanzwe. Muravuga ngamwe bihenda bakayita ngo ni isaha nyeranda. Isaha nyeranda si ahubwo ni isaha y'ikigongwe c'Imana, isaha y'ikigongwe c'Imana. Hamwe Yezu yatura akagira ati bagirira ikigongwe ntibazi ico bakora, tugasubira tugapfukama tugahamagara imbabazi z'Imana ku gihugu cose, kw'isi yose, kuri eklezia yose, kuri umwe kwiwe, kuri Radio Maria, ku bicumuro bihakorerwa bishobora kuzibiranya imitima na evangelisation dukora, kuko tubikora nk'abantu tukama dukenera gusanurwa, gucyorogwa, kugorogwa, guhabwa kanovera, kuguma mu ntumbero n'ubuntu bw'Imana. Hari umuntu twari twicaranye tuko turaganira tukaraba nk'ibintu bimaze imyaka biriko biraca ku gihugu cacu, tubizirikana mu mutima mwiza, tubirabana umutima koko vy'ukuri umutima mwiza, tugira tuti ntidushaka kubirabana umutima wo mwidogo, kugira ngo umwe wese agira ati mbe none jewe muri iki gihe nitwa nakamba ngaha mva ngaha ndi muri iyi generation ndiko mariki kugira ngo ubu buzima Imana yanteretsemwo muri iki gihugu siname mu myidogo, ahubwo nshobore kuba karyo kaho Imana ifatira kugira ngo ishikane igikorwa cayo mu buzima bwacu. Niho twabona tuti burya Abarundi mu guca umugani ngo umwera uvi bukuru ugakwira hose, ukabona yuko hari ikintu cicuka kibi kitwinjirana twese mu buzima, kiva mu kungene ubuzima bwose bw'igihugu bwiyumva bivanye n'uburongozi buhari. Abantu bari ku kirimba ibwami barabona ingene umwami arongora igihugu, bikabatuma bazirikana iyo bari batwawe kw'imbohe ibwami, bazirikana ku kungene igihugu cabo citwaye citunganije imbere y'Imana, kutaba basinda bibazwa n'igihe hageze kwambariza igihugu c'Imana. Nituriko turazirikana gutyo tuzanana n'umuntu yaranyunguruje tuvuge ikintu cariko kiraba, nza numva zize ngo pati ngo kuzirikana gose ibintu by'iki gihugu cacu wosara reka. Ejo muri sinza akantu kasirikiye kuri WhatsApp, umuntu yahomberanye mu mutwe, baca bandika ko bati yari kwagerageza gutahura Burundi, umutwe urahomberana arasigwa. Sinzabona gatanze baca bagira ngo ati ni wa mugani rero ngo utazi Burundi ngo agira iki aburundwamwo. Mugabo ugasanga turiyumvira gutyo nitwigere twibuka yuko ari ingabire y'Imana, kandi ko nanje mu gihe nciyemwo Imana inyiteze ko kuba ingabire ku bandi, hageze kwambaza ibintu bikomeye bishobora gukura ico kintu cizinguzingu ry'inabi c'umuzirikanyi mubi. Ubona abantu bose babona umenga bazotunga babeshe, bakinyamanyanga, bacanyemwo, bagize ibiki. Ubona abantu umenga ntibaciyumvamwo amavaleur amwamwe, ubutungane, ubugororotsi, kugumya ijambo ryiza, kabona navyo biyumvamwo, kandi ukamenga ni muri bose ukamenga bari demobilize, bari demotive, nta bantu bagifise ugushaka kwiza gushika kure, bose bagomba kunivera ibintu par le bas, nta bantu bagifise bakigomba l'excellence. Nani tuzotera imbere gute?
mugabo gasanga numuzirikanye urandaranda bivanye n'ingene igihugu citunganya ciyumva, bivanye n'uburongozi bw'ibihe, suko menga turiko turagomba gukritika uburongozi bwagiye burahaca n'ubuhari. Oya, twese turabigiramo uruhare uku canke kuriya, tukagira tuti Mukama, nimba hariho ibidusiga na twege tudashoka tumenya bikorerwa mbere mu mwijima w'amashetani akomeye, imbabazi zawe turazihamagaye aho dushobora gushitsa. Turashaka kuko uhamagaye imbabazi z'Imana ku buzima bwawe, no kuvuga yuko witeguriye kujana nazo, gutunganya aho yaguteretse, aho ugeza, aho nashika naho ndashobora kuhashika mu bubasha bw'agasabisho kanje, kuko Yesu atubwira ati ngo ico muzosaba koko cose kw'izina ryanje Data muzokigabana. Nkikora kuri uyo muhango wa Yesu, nkahatuma igisabisho c'urukundo n'umutima mwiza, nkahamagara imbabazi z'Imana zishobora gusenyura ibintu bindi by'ububasha bubi kumbure jewe nashobora no gushikira ngo shobore guhindura. Nico gituma kuzirikana neza mu rukundo, atakwihuma amaso, atanukwibesha, umuntu agaheza akita ikintu mukuri, arondera icogira neza gusumba, ico baciza gusumba, agahamagara imbabazi z'Imana, akagerageza kugwana tumbereza ibintu uyari mu ntumbero y'ubwami bw'Imana. Mbere ibyo bikatuvyaramwo kuba abanyakigongwe. Uku Yesu ariko arabitumira Petero. Petero arabaza Yesu ati mbega umuntu ancumuye ko nzomurekurira incuro ndwi? Petero yumva yuko ashikanye ku ncuro ndwi azoba yakomesheje, azoba yabaye umweranda. Yesu aramubwira ati ngo sindakubwiye agashika ndwi, ngo ahubwo ngo agashika 70 ku ndwi. Harahari naho mbere amubwira ati ngo mugenzawe, ngo agashika ndwi ku munsi niyagucumurako, ngo agashika ndwi ku munsi akakugaruka akagusaba imbabazi, ngo agashika ndwi ku munsi uramuha ikigongwe. Hari ibintu iyo Yesu atangiye kubivuga twese tumuraba tukagira tuti ubwo uraza bubibwira. Ingene kurekura bitunanira, ukibaza uti nk'umuntu yamaze kw'abantu, umuntu yacafuje yagiye arandandagura mu bandi, no murekurira gute? Umuntu yagiye aranyononera nkana canke n'umuntu mbere akiri ko arabigira, no murekurira gute? No mugirira ikigongwe gute? Hamwe ukamenga biraje, ahandi ukamenga birasubiye ibuti. Ariko Yesu hari uko ngene yabivuze muri uyu mugani, kandi utabigize gutyo ntibikunda. Mwumvise ingene aciye aca umugani akagira ati, akageranya akagira ati hari uwarekuriwe vyinshi kugira ngo avyishure, yategerezwa gutanga ubuzima bwiwe bwose n'abiwe bose. Uri hano shebuja arabimurekurira, ariko ahura n'umuntu amufitiye akadeni gatonya biramunanira. Ugambye harimo inyigisho ikomeye yuko ubuzima bwacu bwose ni nk'ideni ku Mana. Ukubaho twategerezwa kubaho twitwararika gushimisha Imana nk'abariko barayishura ideni ry'ukwiduha ubuzima ataco tutaguze. Ni nk'umwenda udahera ubuzima bwacu bwose. Hamwe Pawulo avuga ngo umwenda w'urukundo. Biragoye, ntibinashoboka mbere. Hari ibintu bimwe bimwe ubikorewe utiravye mu Mana, utarabiye mu Mana, utarabiye muri Yesu Kristo ku musaraba, udashobora kurekura. Ureka kubivuga mugabo muri wewe bikubamwo gutyo, bica bikunanira, kuko umuntu uko ameze arakomereka akananirwa. Ariko iyo birabiye mu Mana, Imana iraguhumuza,
ikaguha inguvu kandi ubu yihamagaye muri ivyo. Ubu yihamagaye muri ivyo, ahandi ho ntibishoboka, ntibikunda. Murabona na benshi mu gisabisho ukabona yuko hageze yuko igisabisho nyene gishika ku camwa, ugasanga mutima arahamagara kurekura, ukabona yuko biboshe, bikaboha ivyamwa vy'ibisabisho vyinshi, bikaboha ibikorwa vyinshi gushobora gushika ahantu vyashaka gushika. Hari abo twagiye turabona banamugaye, akamugara bikanka kwa muguruka kuko vyanse ko arekura, apfa kurekura vy'ukuri abikuye ku mutima, yabirabiye mu Mana, ukazubona aravuye muri chaise roulante agahagarara agasubira kuba muzima. Atari ukumugara gusa kumuzirikanye no ku mutima, byaramugaje n'umubiri wiwe. Nahamwumvise Yezu akagira ati ngo uyo muntu bamurekurira ko, ngo shebuja murekura basukuri, ngo baramuhuragura, saba ntacaro katigenda muhuragura. Nivyo nyene wibitsemwo biguhuragura bikakumugaza, igihe ubirekuye ugasubira kuba muzima. Harya umuntu atanze ikigongwe vy'ukuri, hari ahantu aba yivuye, hari ahantu we nyene aba yivuye muri we. Mwari mubizi? Uzi wumva igihe bikunaniye kurekura, ingene uba mu kintu kibi, ibintu byose bikabiha, n'isukari karura. Ariko iyo warekuye ukarengera ukagira ineza, mbere n'abantu bakubona bakagira turi ikijuju. Erega ubona Yezu ariko aragira ati bagirira ikigongwe, bakiriko baramucumurako. Uyo Yezu arakomeye, iki ni ikigugu zakurekurira abantu bariko baramwica, ukamenga ariko atumwanya, mugabo ntiyataye umwanya. Sinzi ko murabona yuko kijya kigongo yatanze ku musaraba ko cakoze. Bajya nyene bariko baramwica, sibo bahindutse ku Pentecote babwiye Petero n'abandi batumwa ati none tugira iki? Petero akabwira ati mwarakoze ikidakogwa, mwaruriye igiti kiturirwa. Ariko yarazutse, ntiyaje kubihora, yabazaniye imbabazi z'Imana ati nimwihane. Bonye babandi nyene Yesu yarabarindiriye, mutima mweranda yarabarindiriye umunsi babakoraye nka cagihe bamwica ku Pentecote. Ni nabo bavuyemwo abamaratiri ba mbere, bagiye barakwira imihingo, bagenda kumenyesha Yesu injiri yo kumumenyesha mu rukundo rwiwe, bakayisinyisha amaraso yabo, bakamupfira. Nta kigongwe dushobora gutanga mu Mana, nubwo uwo turiko turagiha tobacumva, mu kwanka gukoreshwa n'inabi kigera gipfubusa, ntibishoboka. Naho nyene kugiha topfa cakiriye, wewe cakuvuye, cakugumije mu bwiza bw'Imana, cakugumije mu nzira y'imigisha y'Imana. Dusaba imisi yose igihe twagiriwe nabi canke n'igihe twagiriye n'ababandi, kumenya kurangamira umusaraba. Iyo turavuga kurangamira umusaraba, si ukuraba iki giti gusa, kuraba uwakibambweko, ingene atagize agaheba amaraso yiwe n'ubuzima bwiwe kugira ngo ntuheranwe n'inabi. Mu kuyizirikiramwo undi ukayizirikiramwo nawe, canke mu kuyizirikiramwo wiyita ko vyose ari sawa, uri umumarayika udakeneye imbabazi z'Imana. Mukama biturinde, mbere atumenyereze kwakira neza ikigongwe ciwe, mu mutima uba wihanye mu kuri, kugira ngo no ku musozo wacu igiti kize kigwe iyo camenyereye guhengamira mu bwiza no mu mbabazi z'Imana, mu buntu bw'Imana. Turabibona mu buzima bw'abantu ingene abagiye barimenyereza kwakira imbabazi z'Imana, bakagwana bakazisangira n'abandi. Ikigongwe n'ubuntu vy'Imana birabagendera ku munota wa nyuma, kuko uwo bimenyereje kugumana nawe ntabatererana. Ngo il est fidèle
araturangurira ico twemeye gusangira nawe gushika ku musozo. Arakanenazwa no mu myaka yose. Amen.